Blast 257. The Bantu boy. Cozy. Well, non è quel che si sanno. Rumba ngiyo come yavuze. Rumba ko igenda ndoke ni. Igenda gutanye. Uratumva example ngakore. Bara nk'indirimbo Wiz Khalifa niyo yatangiye gusohoka. Iyo yasohotse ryari gakori? Iyi mu ma 2014 niho baya produce. 2014 mu kwezi kwa kane. Chaumva rero uhejeje kumva indirimbo ya Wiz Khalifa. Ya 2014. Akachanga indirimbo yindi mbukirikira. Rumba isereka ta difference ari kwa ya 2014 What you view? En fait, hari ibintu abantu badatahura. Iyo umuntu ari karevoriwa mu bisanzwe mu bintu nk'ibi, hari abantu badatahura. Ikintu cyose uri kurakijana mu ntumbero yacu. Hariho abantu bafise imitima en fait ubwenge buri bloqué mu mitwe. Arashaka gutahura ko iyi ni style. Akarorero, iyi ni machine, ni ubwoko bwa Apple, iyi machine. Mugabo ntibisonora ko ibintu byose abantu batangiye kwiyumvira imashini ya PC cyangwa iki nta bintu binini yahinduye aramelioye gusa ashiramo utuntu mugabo yitwa imashini deja hari udukode nyene bakoresha ugati uni naka nkuko mu ndirimbo babimeze cyo gituma izi ndirimbo zose snare kick ama samples nikuva niyo ugiye kugura ama kit ya samples y'imiziki yariyo yose baragutorera shwa kugira n'ama samples ya rock ama samples ya jazz ama samples ya samples ya zouk ama samples ya ma crank hip hop hariho old school hariho new school hariho ama trap hari ibintu byinshi by'amasibira atandukanye kuvuga so ukoresha muri izo ndirimbo ni son itegeka gutanga igicapo cy'iyo style ukeneye gukora ni wakora ibintu bidafise igicapo cy'ijya style ni kuvuga ntizo bari jya style uri kurakora Ifra abantu barakreya. Turafise amasire yiwacu mu Burundi. Turafise amayaya. Mubura tuzana marimbo katifuza mu gace ufata example. Ile Ifra yari unashaka kucreya. Hari unashaka kubikreya. Urumva Wallace. Hari unashaka kubikreya akabihereza ishusho. Istile yose ivugije mu mugabo. Hategerezwa kuba harimo basi na 80% yerekana ko iyo style ifise ayikomoka. Ariko iyo umunsi je ndafise umuvyeyi wanje unjanye muri famille nyamba abana papa yavyeyi uravuga ati uyu Kori yavutse muri abana. Kubera iki nindirimbo iva muri izi nyene. Igikenewe ni wewe ntuzi ngene bakreye iyo style. Ntuzi wayikreye nta originality ya nyene yo uzi. Nta kintu na kimwe uzi mu bijanye n'iyo style. Mbere wanashima wowe ubwawe nyimba bikurengeye mu mutwe ucu suppose ko musanze je namvuga ikintu cyose kikurengeye mu mutwe ucu suppose ko kitabaho. Haba muri philosophy haba mu byo twiga vyose. Ikintu kikurengeye utagitahura suppose ko kitabaho. Uzura y'umuntu akomeretse. Umuntu yakomeretse akagira accident komeye cyane gose. Kenshi buryo babare ntabwumva batabimweretse. Capacité yiwe cerebral yerekana neza ko ububabare yagize atacho busa busanye n'ivyo nibihejeje kuba aza kubibona ko yababaye mu nyuma mugabo n'ububabare uzogira imyaka yawe yose bisonora gute iki kintu niba uri kuracumva ukumva umenga nticyakozwe mu Burundi bisonora ko wewe utaramenya aho hayelma abahungu bawe abarundi biwawe bagize kugira ngo bateze imbere bacana ushaka kuba bloqué mu mutwe ngo uyisire ngo iritoka aho kuyavuye ino muzi originality yayo
ntuzi watangiye gucreate imiziki wariwe ntuzi iyo byagiye bicoboka nk'uwo kugira ati wo kubaza neza ati crunk yavuye he canke trap yavuye he canke hip hop yakomotse he bashaka kwinjira ngo ni Tupac muga hari abandi bantu bagiye bamenya ibintu bivaye n'ingene isi kigenda imene uno munsi turabona aba Nigeria bamaze kudushwaramo hari ndi mushaka kuvuza ukumva ati yana uno munsi kweri nahengamiye kuri bari abantu ntaco ndahanoba ni business ibyo rero nibyo abantu marketing ibiharura umunsi wateranije kimwe guteranya kimwe garonka bitandatu no bitwe explique ukatwera ati wana byavuye ndabo hari umuntu yatanguye kuvyumvira uwambere we tugendera ko niba twicara mu ishuri tukiga imyaka igagira ngo uzoronke diplome hari ibintu uzocamwe wiga kwereka mu ba block kwereka mutiga kwereka utaja basi wiyumvira ati ebana uyu muntu kwageze ngaha tumufashe gute ni murundi wiwacu ariko akora ibintu bigomba gusa nabari yabiwacu ese support dukeneye niki kubera ko uyu unye wo muri Nigeria no muri South ababikoze kandi bazi ko hariho Wiz Khalifa yatangiye kubikora ngo tutabonye post ivuga aba Wiz Khalifa avuga ngo baranyivye indirimbo cyane ni kubera ni style umwe wese afise flow yiwe irefresa ntuzeye Sadbi yararirimbye shimira arafise flow yiwe yakoresheje nijwi giye arafise corde vocale ziwe ico zitanga cyitwa Sadbi Fizo nawe arafise corde vocale ziwe ico zitanga cyitwa Fizo arafise na technique n'uburambe mu kazi ndamuhaye beat ifise yakoro zayo mugabo ifise originalite y'izi style z'aba bantu ariko utegereza gutaha Mr. Babusha rero muzike screre yazo nyene mede uno musoko ati zana fasa mutuze live tugire mixage live y'izi style etazi ntibazivutse shiremo YouTube baradivuze live beat style live y'izi style nukuvuga sample byaba bakoresha kugira ngo uyishobore iyo style kuri stage nukuri ndakugenda kurondera wa muntu yiyumvira izi style yatanze formule y'amason akoreshwa muri bakabigira systeme live ku buryo babigura bakabishira kuri stage hama abantu bakabivuza aha rero aho urabona rero ukuntu bica bigenda uranomvirije ya Wiz Khalifa na Wiz ducumenga ni copy vyumvire n'ubwenge bwiwaho cyubiba kandi ko twimuke tujya ise bavanga shaka tuve muri ivyo umvirije aya mainstream ama keskre ama snare ama claps ariko aravuga ya ma gross case ama kick n'amaso ariko akoreshwa urumva ko ziguma zigaruka zirimbo amabasi arafise ngena avuga ubirenze ke range hariho indirimbo y'aba irimo featuring y'abantu benshi presque bo muri Nigeria bo muri South ngo bari kwavuga iby'amafaranga yo muri South no muri Nigeria kuba amasonyo amasayani nyani ama club uve partionga uve kick uva battere sana desse utiliza kufise logique ibyo biraho iyo bikorera basta natwa abantu benshi bazikora aba n'abanyamerika Ani mu myaka mu 2011 tu vois ya mastile hariho na John ya Lil Wayne John ya Lil Wayne ariko batu sasa itakuwa na ngumu sana urumva bice cyane cyane muri bya bintu by'amaleke usanga lege urumva wewe nta bintu byo wawuhindura ni bya bintu byo wahindura bimwe muri bijya bitangira uzoba yitwa lege umugabo yitu ikindi kintu atari originalite yayo jana kujana niwongeramo ikintu kidasa na bya bintu urumva bisigura tukushatse mugabo mu mategeko bye birumvikana ko ari ahantu uzoba wayikwe ko hari abantu bategukira amastile ngaho kwisi umuziki twavuze dusa twumva ibintu bituryohera nk'indirimbo izi zose nizo mu mademi ijya myaka kandi abo bose naziga zose twarabye nawe uravuga ngo wowe warangiye wakopye kuri ni mu birafise mu byabo ya masonye birafise mu byabo birafise mu byabo
Bwira rero. aho dushimira Imana urumva ko konzi dakika urumva ugenda rero kwa Wiz Khalifa nawe uririmba. cyangwa ibi byuya ari ibyo Gusa ikintu bategezwa gutahura hariho amakoro keys, amakoro agenga umuziki wa naka na melody igenga umuziki wa naka na mood igenga umuziki wa naka. Ivyo nivyo bintu umuntu atagerezwa kumenya mugabo style ingoma amateknike bakoresha mu gukora style canke style yari yose yaba afrobeat zaba turabumva ba Don Jazz ama style bazanye no musto ba hagezwe ba techno ba Cele Bobo n'abandi bakora ama style barafise aho bariko begamira muri uno mwanya. Ego ile vrai barafise ingene kajya karanga kiwabo bagerageje kuresisa kugashira kuko bafise support bafise ibintu bibafasha kugurisha technique z'ibintu byabo muri uno mwanya no muri Etazini baragurisha kandi cyane isonora gute rero no gutahura ikintu iyo utagitahura icara hasi usobanuze ibintu bigenda je ndi mu producteur nije nakoze iyo ndirimbo ya Fizo ya Sabini n'indirimbo nyinshi bisonora gute ndafise impamvu ndabikora ni marketing ni business hari ijoro ntajyama ndiko ndarondera ibintu byose bigenga umuziki wanje kugira ngo indirimbo nzokora yaba zuki yaba kizomba yaba reggae yaba afrobeat yaba afropop yaba crunk yaba hip hop yaba old school ibintu byose bishoboka kugira ngo nshobore gufata inzira injana iyo nshaka kuja hari mwanya nafashe uyu John arabizi kuva Mira Film zarabizi kuva hari indirimbo nyinshi yakoze twakoze ndibaza ko hariho abantu bibaza yuko ngira kuri yo barafashe ziya mento ziya instrumental oya hariho n'umuntu yambwiye ngo baranzaniye ama instrumental no bifashe koma beating projet ngiyi fo kubereka projet ukabereka nani projet ngiyi bano mwanya nafashe ndiko ndakora abantu nibabona valeur igikorwa cy'umurundi wabo uko ikintu ciza omenga watijanje hano ora tubafere nawe enemies Johnny le grand Johnny wamubonye kuri video We are your boy, 36 niggas. This is my way. You know what I'm saying? I'm back. This is for my little love land. Enemy, you know what I'm saying? I just say that. Enemy. I just think I'm mu mpera video yakoze 2014 oya je nshaka kumenya kubera kino iyo oya ta muntu yigeze bivuga kamajambo anibaza kuza uye tetro kira umuntu arafise WhatsApp arafise internet ngira WhatsApp nzere bwabwira cyangira gukora yakozwe n'aba superstar Cozy I can't come. Cozy I can't come. bumvishe ya instrumental ingoma kwanza tama nana rimwe kumsa abantu bavuga yuko uwigimenta kabisa je nanjye boje nanjye naravyibagiye ko umengo iyo ndi birarenza yose muyikwereka ingene nayivugije n'ingene nayipanze base kabo rero komplika Konzi lucky tutorial yeah takugisha kimwe ndakuwa ngo umva nese bimwimo umva bya bintu baravuga ngo barateruye beat mwagira na line ya bass ngi yo ni line ya bass line ya bass man yes call the magic line ya bass
kike nk'ibyo ni bino Gutahura kw'abantu niko kugoherera. Gutahura iterambere ry'abana b'iwanyu mugatahura ingene mukwiye gufasha ab'iwanyu. Aha mu Burundi turashoboye cyambo cha Big Fizzo kuki mutavyemanga ko dushoboye kuki winda kwikomplika ngo vyavuye ninde munyamerika yaje gukora beat nga muri ingo ninde DJ Khaled Takwangu ninde vraiment ifa ko mutahura ko abarundi biwanyu bashoboye mubafashe mubasupporting uriyo kubatera kubashaka umuntu ariko araduza umuto ugashaka kumufyondera ngo ifa kumuteza imbere muandikira ka message singatibana ubu turiko tugera mu gwego rw'abantu tushobora gukora ibyo abandi bakoze bateye gukora ibintu bigomba gusaba wazi gukora ikintu babu wowe ndazi urabita wazi gukora ikintu ukagiha ishusho yacu utigeze uja kwicara kuri rya ntebe basi nubwo waraciye mu zindi nzira ukarondera ibitabo ugasomwagira gute mugabo utagiye kwicara kuri ya ntebe y'aba bantu bavyo ngo umenye ibanga ry'ukuri binyegeje hariye kugira abashore cyane uba warafashe nibaza ko mwe mu bitahura rero ifo kuba kameme mukaraba nyene mufasha abana biwanyu turashoboye kuvuga gusa amajambo ntaco bibanze surtout nk'umuntu usanga ariko arabivuga usanga ugiye kumubaza muri domaine y'umuziki ari zero atana kimwazi n'umubaza ati bana no cyakavuga iby'atazi n'umuntu wabaza ati akoro basi principale do base zigize umuziki n'inzinga nta n'icyo yo kubwira kumva gusa umuziki muri boîte commentaire kubera afise telefone ashobora kwandika ikintu afise YouTube ashobora gupostinga ivyo postinga afise WhatsApp ashobora kuvuga ivyo ashatse bimeze Sawa.